umuvyeyi wawe wa mbere mama wawe aritavye Imana uraduze ruguru mu nyuma uragarusa papa wawe yazanye undi mufasoni undi mufasha wiwiwe bega wavyakiriye gute vyarakoroheye kwakira ava ko papa apfa yarampamagaye aranganiriza kandi papa yapfuye agenda mugwaje arambwira mwana wanje je ndabona amagara arankitse simeze neza arambwira ati jewe ndabona ari napfa ndifuza kutoba muri rugo hakuba mu bwo buzima ufu mugenda muri orphelinat iryo jambo papa yararimbwiye mbere yuko apfa ntivya kubika bingiye ibintu nk'ivyo sindabiha inguvu nyinshi ukaja kwishuri nkaja kuvoma kwa kundi nkarara kwibombo donc gushira ko rero wa mama inzoga nyinshi kunywa inzoga nyinshi gutaha ijoro yaborewe akantegeka ko ntashobora kugara inzu adatashe donc no kuvuga ngo atarataha nabanda murindiriye ko ataha nimba atashe saa 4 nabandi ndiko nshangira depart nkaja kuvoma yanafise nka posta nk'igisoda niko novuga kuko urumva nihenze gasanga najyamye cari igiti cyari igiti kabisa urumva umuntu aje zigera ngaha yego ndayiba mwuko muga mu nyuma ubuzima buza gukomera cyane gose rero ari byo cyo kintu novuga ko camba bari cyane mu buzima nabaye tushe mu nyuma wa mama nawaza kuzana undi mugabo muri gwa rugo ugasanga bari ko batukana amajambo waje usanga ngaha anye hasi wawe iki amajambo nyene yibishiraso umva kugira ikibazo ntugira ukibwira dimo ntugira uririra nari wa mwana ashaka kuva muhira agiye kwishuri nkagenda ndarira agenda kwishuri nkagaruka ndarira nyene nimvira ibintu ibibazo bikandenga mu mutwe ubwana mutoya ibibazo vyinshi nyene nkarira nyene nkumva nyene kabisa yuko ikibazo canje ndagitura kurira gusa. Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi hani nabakora juste gale cadre for more sake black man shoni black vero camera mwitu musaza kwindi poem idasanzwe kumuna babla mgati babla na hoshi kokora rastaman mgati tag 5 kwindi poem idasanzwe mwite niyo ngabo Jimmy no murundi w'imirundi ibiri n'umutumire uno muzi mega tuyagiki afisi iki agomba kutwigisha n'urugendo shure kwa kundi ahandi tukiriko uraza kwiga ndiga turigishana kwindi poem idasanzwe nayo mutumire uno muzi ndakura musa Jimmy ndabona mukije juste Gael nizera kumeze neza cyane gose kabisa numwe mu misore y'imisonga nako n'umugabo arubatse ngira ariko bidakunda kwambara alliance na umupapa w'abana babiri ako atambara alliance birashika umuntu wose nakibagire nk'ahantu birabaho kandi singombwa abantu bose bambara alliance oya haje ngo alliance nyamukuru nguri ku mutima na cyane ikibazo cya mbere kuba tamuzi Jimmy ninde Jimmy murundi yavukiye muri commune Gihanga aho biti Buringa nkurira ku Musaga no mwana w'ifura mu muryango ariko ku bavyeyi bose papa na mama ndo mwana umwe je nyene mugabo papa hari undi mwana tuvukana mugabo tudasangiye abavyeyi bose kuvuga ko turabana babiri umuryango murabana babiri kuva Igihanga uza ibujumbura wakuze gute ubuzima bwawe bwari bumeze gute kuva Igihanga kuja ibujumbura n'ubuzima barundi beshi bisanzemwo bivanye na situation yabaye mu gihugu ujanye n'intambara no twavuye Buringa twimukira ibujumbura mugabo nari mwana mutoya cyane uvuga ko ishuri naritangura ibujumbura ahantu nakuriye je ni ibujumbura cyane niho bashobora kuba bananze gusumbya aho navukiye ugatumba urashise ibujumbura amashure urayatanguye mu muryango vyari bimeze gute ubuzima bwawe imuhira vyari bipanze gute ubuzima nuvuga ko ari ubuzima nk'ubwo abarundi bose babayemwo natanguye ishuri kuri Notre Dame cyo gihe ndibakume ngo twamubwiza bazozana bwino byo abantu bijya byo guhungahunga baye mubwiza ntangwa kuri Notre Dame mu nyuma twakumutakura ndahiga gushika mu Ngagara gushika mu kane primaire gushika 4e primaire niho nagiye kuburana n'umuvyeyi wa mbere ari we mama wanje bazi umwana muto yabuze umuvyeyi we nari nivukana ndumwe nta wundi mwana ari bwaboneka inyuma yanje ngira gutangwa kugira ibibazo hanini nini mu muryango niga mu 3 primaire aho mama waragiye mama wanje baratahutse kabisa chama mu buzima rero bataba bworoshoraza umwana umwe famille sinini ya cyane umwana umwe
abuze umuvyeyi ari we mama, umuvyeyi abaye kutitaho umwana wiwe, agasigana n'umuvyeyi ari we papa, ubuzima butabwoshe cyane. Nuvuga ko kuva ico gihe je ubuzima bwanje nuvuga ko bwatangiye guhungabana, kuko urumva ubuzima butagira umumama, ta wundi muvukana mukuru ari we nyene uri mukuru, ubuzima bwari butanguye kuba bugoye cyane kuri jewe. Muvyeyi aragiye, ubuzima buragoye. Bwagoye gute? Ubuzima bwangoye kuko kuva ico gihe mama amaze kwitaba Imana, uburyo ntibwari ikirenga ku mutama wanje ari we papa. Nashimva ngaca nja kuba ruguru muri famille kwa mama, nja kuba aho biti muri Mwaro. Ndagira ndabayo umwaka, narize umwaka 4e primaire niyo nayize. Mu nyuma papa arafata decision yo kuzana ubundi mu mama kugira ngo nshobore kuba proche yiwe, arazi umuntu w'umuvyeyi aba yifuza kubana n'umwana wiwe uko biba biri kose, aca agira ingingo yo kuzana umuvyeyi kugira ngo nani nshobore kuba iruhande yiwe. Canja mu bwo buzima rero bwo kubana n'umuvyeyi atari mama wawe mu maratre, nkuko abantu benshi babizi kiba ari gikoba kitoroshe, kaba ari akazi katoroshe, bari ubuzima bugoye cyane. Nuvuga ko ari yindi nzira nyene naciye njamwe nawe nyene itabandanye yorohereza ubuzima bwanje. Umuvyeyi wawe umuvyeyi wawe wa mbere, mama wawe aritavye Imana, uraduze ruguru, mu nyuma uragarusa papa wawe yazanye undi mufasoni, undi mufasha wiwiwe. Bega wavyakiriye gute? Vyarakoroheye kwakira? Ni ibintu bitoroshe cyane kwakira, kuko urazi uri umwana iyo umaze kubura umuvyeyi ku mpande zose, baba kwa mama barakubwira amajambo, barakubwira ntibizokoroha, papa wamaze kuzana undi mu mama ari we mukaso, uzumenye ngene witwara. Shitu nkaje nawe kwa nyokuru wanje amaze kumva iyo situation ko papa gumaza n'undi mugore, bakambwira amajambo namwe na muto yambwa nkavyakira, akambwira agiye kuzana undi mu mama, uzomenye ngene witwara, ntibiba vyoroshe kuba n'umuntu atari mama wawe yakuvyaye kandi birumvikana. Ndi akiruko nyenda ndavuga ati nta yindi shwa ko nanje numva ubwo buzima bwa rugo ntabwo namenyereye kubana na papa ko byari biri kose, nifuza ko nsubira kubana na papa. Hama rero niko kuza nyene ibujumbura, ndagaruka ibujumbura nyuma y'umwaka umwe. Casanga papa nyene yazanye undi mu mama, ubundi muvyeyi afashanya kugira bandere, urumva canke nabo bandanye ubugenzi urugendo rwiwe nk'umuntu w'umupapa. Ndaza nyene turabana nyene muga nditahura, ndumva yuko kuri amajambo bambwiye zampanuro nyokuru yantekereye mama wacu yambwiye, ndavuga ati reka ngende tubana uko uri kose ko nguma ruguru no biruhande ya papa. Ndaza turabaho turi kumwe na papa, urumva aho numva ko hari ibintu bigendeka buhoro buhoro. Mugabo sinagize n'amahirwe cyane naho nyene, papa nawe ntitwarambanye cyane. Nyuma yaho nawe papa yagiye kwitaba Imana muri 2004. Ubuzima rero burababura yangaye kabisa gose, ivyahuha birahuhukana gose. Urumva kare mbu mama hari utuntu yakora nkegera papa tukaganira, uko papa vraiment yaramba hafi, ntigeze nja kure, yarabizi situation ndimwo, yaramba hafi kampamagara iruhande akanganiriza, akambwira ibi bimeze gucyanye. Twaganira akambwira ati ibana haba iki inyuzo zuri hangana uhoro uzurambwira, dufate nka chaque dimanche nari msakanya ko tubonana na papa tukaganira, tukajana muri sport, tukaja hano wakangurira ifana nkirekura tukaganira. Donc n'umuvyeyi atigeze amba kure, yambaye hafi mw'ico gihe. Mugabo rero sinagira amahigwe yo kubandanya nawe nyene mu nyuma caritaba Imana. Umva rero aho vyari bigoye cyane, mugihe ntagira papa ntagira mama. Donc ku myaka mikeya ubuzima bw'iwanje ndumva kabisa yuko usa n'ubuhagaze. Mugabo hamwe n'Imana, urazi Imana ntebo wayo, ukomera umutima kuba nyene naramaze kwiyakira, kuko ava ko papa apfa yarampamagaye aranganiriza, kandi papa yapfuye agenda mugwaje. Yampamagaye aranganiriza arambwira, mwana wanje je ndabona amagara arankitse simeze neza. Arambwira ubuzima arimwo ingene yiyumva, arambwira ati mwana wanje ndabona ari napfa, ndifuza ko toba muri urugo, ndifuza ko fumuja muri orphelinat bakakurera. Ati nta hantu mbona woba utekanye nkuko ndabishaka. Ati mugabo hakuba mu bwo buzima ufu mugenda muri orphelinat. Iryo jambo papa yararimbwiye mbere yuko afa, arambwira ati ufu mugenda ahantu bakurera mu kigo ciriro, ukaba n'abandi bana bavuye mu handi hantu hatandukanye. Ndavyimvira ko nk'umwana ndavuga ati kubera iki papa mbwibi, urumva umwana mutoya niga 5e primaire niga 6e, abwiye ibintu nk'ivyo, nkivira kubika mbwiye ibintu nk'ivyo, sindabiha inguvu nyinshi, nkabifata nk'ibintu bisanzwe nyene. Mugabo nkabona uko agwaye kabisa. Rero mu nyuma yaho aza kwitaba Imana muri 2004.
rero bwa buzima yambwira ntangura kwimvira ingene ndibubemwo papa yambwiye ko ntazobana n'uyo mu mama kandi uwo mama yari umuntu agoye sinovuga ngo yari umuntu agoye ntiyigeza nkubitana bandamubesheye mugabo mu bintu by'imibanire mu kibano yari umuntu le social goye cyane donc kubana nawe urumva vyasaba ko ugira umutima ukomeye ukagira ubwenge no guca bugufi cyane ndaho mu buzima nyene bwo kubura abavyeyi bose ubwo umwaka nyene nca ndavandaja muri famille famille zirantora ndagendayo mugabo kome ntamenyere kuba mu bantu benshi navyo ntivyari byoroshe cyane kuko urumva umwana yakuze muhira wenyene umva gucuva ngaho ucuja mu yindi famille umva naho ntivyari byoroshe cyane kandi nawe mama nawe nyene kuko nari umwana w'ibikorwa cyane umwana akora cyane yitanga cyane mu rugo nawe mama nawe nyene akagomba none ko ngumi ruhande yiwe kubera iki kubera ingufu abona ntanga mu bikorwa nakora kwitanga cyane kuko ufite maze kumva yuko atabavye mfise papa arambwe nyine tuzogenda natuzo gukora icyo cyose wa muntu ndabe ko cyo mushimisha kugira ngo ndabe basi yuko nomara n'imisi 2 ubuzima bwe buravansa ni ja muri famille ndabaye umwaka umwe ndumva kabisa naho ne kumengo biragoye camba oblige gusubira hahandi mvuga ati reka ngende mpambanire haje nyene ngeragereze haje hanye ndabe ingene vyogenda kuri wa mu marati ndavuga ati jewe uko biri kose reka ngende haje nyene ngume haje nyene nakuriye haje nyene ngeragereze haje fata ingo yo kuja gusubira muhira ndagenda ndaba haje nyene vy'ishuri buhoro buhoro mugabo mba mu buzima butoroshe cyane kuburyo ufata nawe kumusaga nawe mu myaka yeza bazi kumusaga barahazi ikintu kije n'amazi cyari ikintu gikomeye cyane natwe ikintu cyari kidutunze muhira abanzi baca babimenya twe twadutunzwe n'ibintu byo kugana inzoga y'impeke kwenga inzoga yari imiti ya mutamakazi na mutama yafu yari yo dukora mu rugo karakazi rero gasaba amazi menshi kuvuga ngo rero byari ibintu bitoroshe cyane gose kuko nashobora kuva muhira saa 2 z'ijoro saa 3 nkararanda voma gushika mu gitondo nkaranda voma gushika mu gitondo kozima butoroshe cyane nari nkiri muto sinabwagira ingufu zo kumva ko notwara nk'ibido zibiri mu maboko ico gihe ndibuka ko nigeze kuba ntwara isafuriya ziya batucumba mwo ziya za muvero bakoresha ku ma restaurant kabazo natwara kuvoma nkayikorera ku mutwe aha mu mutwe nafise ubuhanza ndumwana mutoye mushatsi waravungutse haraje dodane ngaha hamwe nibaza ati none nanje nzomimishatse nk'abandi meze nk'abashaure urumva bwa ubuzima butoroshe cyane mugabo nari umuntu afite amakohaje narumva ko ntushobora gutunga no gukora kuko narabona ko nkoze ari cyo kintu wa mu mama ashobora kunshakira cyane donc gishobora gutuma mara imisi 2 mara 2 na avance ndaho mu buzima butoroshe cyane kuko urumva umwana yiga muri primaire kubura ruravoma ni ibintu nabayemo nk'imyaka ishika nka 10 canke irenga mba mu bwo buzima no maratre ndabibamwo ndabiryohererewe muri quartier atabugenzi bw'abandi bana ashobora kugira kuko urumva nabora umuntu wakazi umwanya munini ya bikorwa byo mu rugo nta mukozi yari ahari kwaba kuvoma kwaba gukurubura gukoropa koza ivyombo karakazi nasoza gukora nta mushikanje nta mutoya wanje yantreta hari harabonetse mutoya wanje mugabo papa yafuye aruruyo yari umwana mutoya cyane urumva ibikorwa byose yaje ntegeza kubikora donc bwa buzima butoroshe cyane busaba umutima ukomeye busaba guca bugufi nturabe by'abandi bana bajamo gukina by'abandi bana kurumva ngiye muri ivyo ntivyari kunyorohereza kugira mbare no yo mahatire byaye bigoye cyane ndabibamwo mugabo nkuri mwese inyuma mu nyuma niho papa amaze kwita Imana nagiye mu byo kugira sport ya karate ndaja muri club ya karate ku Musaga nyene Imana irafasha ndevoriwa ndakina equipe nationale ndatanga guserukira igihugu mugabo ubwo buzima ntibugeze buhinduka ivyo byose nabibayemo ndi mu bwo buzima kandi maze kuba ndabumenyereye ndaburyohererewe donc ari ibintu bisanzwe kuri je wacha ma ceinture ukaja kwishuri nkaja kuvoma kwa kundi nkarara kwibombo donc gushira ko rero wa mama inzoga nyinshi kunywa inzoga nyinshi gutaha ijoro yaborewe akantege ko ntashobora kugara inzu adatashe donc no kuvuga ngo atarataha nabanda murindiriye ko ataha nimba atashe saa 4 nabandi ndiko nshangira depart nkaja kuvoma donc ibyo kuryama sino kugira ngo byo kuryama ngo byari muri je ngo kuryamoya nafise nka posta nk'igisoda niko novuga kuko urumva nihenze gasanga najyamye cari igiti kabisa urumva umuntu aje zigera ngaha yego ndabibamwe uko muga mu nyuma ubuzima buza gukomera cyane gose rero ari byo cyo kintu novuga ko camba bari cyane mu buzima nabaye tushe mu nyuma wa mama nawaza kuzana undi mugabo muri gwa rugo mu rugo singiramwo mama haje undi mu mama atari papa ntazi imico yiwe ntazi ingene ameze
haje kuba muri gwa rugo mu rupangu rwa papa wawe mu rupangu kwa mutama ndabamwo urwo rupangu turabuko nyine mwiyo nzu mugabo kuri za nzoga za mama z'ijoro kunywa inzoga na muvyo nyene bagataha ijoro ndi muri chambre yiwanje batangwa kugwana rero cyo ari kibazo gikomeye cyane ikibazo cyaswe kumahamura gose iyo hageze abantu babiri bagwana nta muvye wawe numwe arimwo nta mama wawe arimwo nta papa wawe arimwo ujya mu mama wewe yitabaza jewe hageze kugwana niwe yatanguye ingwano barajwinze atabaza jewe hariya nkaca nimvye njahe nijya mu papa nawe niyatora ikintu agakubita mu mutwe bigenda gute ndabatushe gose ndumva kabisa yuko bigiye kunana na jewe hamwe nihangana koze ibikorwa byinshi muga ndumva kwicoconanira gose ndagageza ndabibamwe navyo nyene wa papa kageza kuza kamvugisha nyene nkaca bugufi nawe nyene nk'umuvyeyi nyene nkabakira bose nk'abavyeyi kuko nta yindi sho yari hari basuza kuba bamwuko ntaho nari guhungira ntaho nari kugira gute ndatugerageza ndapambana nabo mu nyuma mugabo niginga ngo yuko uburyo bwabo nova mu rugo kuko nandayibayemwo numva yuko umwanya n'umwanya bishobora kumpitana ukuntu batukana amajambo baterana umwe niwe yazanye uwundi mu rugo mugabo hari ivyo badahuriza ko mu muryango urabizi amajambo waje usanga ngahanye hasi wawe iki amajambo nyene ibishira sono gasanga bariko batukana nyene nkumva nyene yuko kishobora kumbera intambamye umwanya n'umwanya nkumva naje ko bishobora no kumpitana donca nigira ingingo yo kungene nova mu rugo kuva mu rugo naho ncare ikintu kitoroshe cyane kuko urumva sinari kuvuga ngo nje mwibarabara sinari kujayo ngo mvuge ngo ndagiye muri famille donc nari mu buzima bugoye cyane utabona imbere utabona inyuma famille yanje sinini ya cyane haba kuri kote ya mama kuri kote ya papa umva kugira ikibazo ntugira ukibwira dimo ntugira uririra nari wa mwana ashaka kuva muhira agiye kwishuri nkagenda ndarira agenda kwishuri nkagaruka ndarira nyene nimvira ibibazo bikandenga mu mutwe ubwana mutoya ibibazo vyinshi nyene nkarira nyene nkumva nyene kabisa yuko ikibazo canje ndagitura kurira gusa nkama marira nyene mwijoro giye nagenda ndarira mwijoro ndiko ndagenda kuvoma nkiyumvira agihura n'imbwa uhura n'abasuma ukiruka wewe mugari sifi gusa ugenda icuza guhura naco muguza n'amazi donc ndabwo muzima munyuma rero sinzi umugenza amakazi muri Calvados ko gukora mwijoro nako nyene akazi ka security ko ku bodyguard ko bimvye ya security fe ndagenda nyene muri Calvados ndakorayo mwijoro ngatonda 22h ngaca ntaha 5h du matin ndagenda ndakora nivuga ko ariho hantu nivuga ko nakuye n'umugisha hanafashije cyane kuko ziya sana heyeko hari umuntu yamantwara na bisi mu gitondo mvuye ku kazi kamantwara na bisi mugabo akabanzi ufite kujya kuruna kina karate donc abantu benshi bari banzi mugabo ntibari bazi ubuzima bwawe muko na muntu singanira n'abandi kandi tuko turaganya cyane mbona ndiko ndagenda warabona ko atabibazo mfise donc wari uzi ko ari bikorwa nkunda gutyo nkora gutyo mugabo byari bigwe kugira bunjira indani kana wa mama nawe ntiyerekana image mbi kuri jewe urumva byari ibintu bibera aho nyine indani utuza kubamwo utazi ngo bigenda gute bigira gute donc abo tubana gutyo aketse abanyi ba cane ba hafi babona ivyo ndimwo abandi ntibabona ivyo ndimwo ntibamenye ingene mbayeho babona umengo muhira turifashe turawa boss kuko barabona ko hari roveni hari ikintu ciriza amafaranga hinjira amahera mugabo ayo mafaranga akaba hari je ndayabayemo umubabaro mwinshi mvuga ati coma nkava ahantu urumva rero sasa kugira mva aho hantu umugenzi yansana Misi na bisi musi ndamubaza fe je ndasavye uzompa akazi kubukonvoye abati jimi ivyo ntibibaho reka bakufi n'abana wewe gute wewe umuntu nka wewe tumuzi nk'umuntu w'umushampion kina karate azwi ngaha wewe ukora akazi kukonvoye ndabwira ati mona cinda bishaka arambwira toya ati ivyo ni gufina imbwabo uko tugiye turabona nakazi ndamubwiye ndabisubiramo nkafite target y'uburyo basi noronka akazi kukonvoye numve ko noshaka kunkana amafaranga 2000 par jour je mfuma ndondera ahantu nja gusaba indaro mugabo mfise amafaranga yo gufungura wa muhungu wa mugabo nanamushimira cyane arambera imfura umunsi arambwira turazinduka ejo katrero uzobushitse kwibarabara nanje urumva byo kugenda ijoro byari byo by'iwanje ico ntari cari kibazo gisanzwe wari kigenda joro mu camake katrero di Mati yasanze handi mpagaze aza 5 yasanga niho ndi ngo washitse ngo tawujya muri azoga ko tuvugane ndagenda
munyuma bukeye ndagaruka kandi yasa yambwiye asanga handa cyangwa ati kwa ndabona bya bintu bisereye rero ubu hasigaye ko turaba ko bya bintu wo bikora kindi tayari kabisa no bikora nyene bukeye bwacu ndatonda cyangwa ati cyangwa hari rero ku modoka dukora ndavuga ati ko biri kose je ngaha anye ku musaga baranzi niho nakuriye ko rajya kabiri maje ndabikora kabisa neza ntekanye kuko nta kiteye isoni kiri mu nzi ico shaka nzaho shaka kuva nzi naho shaka kuja ibana turakora akazi fresh uwo munsi mu gitondo abantu bose bakaza mu gitondo bagiye ku kazi eje bigutera sawa ibana karibu tugende bakaza bakanshorera kusha wa mujama nawe abona yuko kabisa ahubwo kungira ahubwo nawe wari umugisha nyene kuba ko twokorana akazi uko je baranzi no batifuza nyene kunshorera yonshorera kubera ko anzi neza nta kibazo gihari burya rero camba mukovoere gutyo mu iyo nzira munyuma ndamusaba none wewe ubahe arambwira mba ngaha niyo bafite umugore ambwira nta mugore fisi none man nzoje tukibanira ambwira ati bro urashaka ko tubara ati ibyo ni ibintu bisanzwe shambwira ati uraza twibanira shirabati rero ndishuye kabisa ubu ndiko ndakorera amahera ndose nahomba kandi ntazoriha inzu ndavuga ati Imana ishimwe burya nateye ngenda ntora akavarize kanje nahandi kwa mugenzi warasezeye sino jangaho ngumvuge ngo narasezeye kabisa kuko gusezera byari bigoye urumva ntitwa no kubihuriza ko n'uwo muntu amaze kubona kwanza nkuri mwana sibiri nyuma amaze kwinjira mu bintu by'ikonvoyere urazi ibintu byo muri quartier ahantu navuka sirte muri population turimwo biragoye cyane kumva ko umuntu yego eleve nari mu champion muri karate 2011 2010 guva 2009 nari umuntu afite izina muri karate nari umuntu akora karate neza nari afite izina donc abantu rero ntitwabihuriza ko abagenzi gute akore kazi konvoyere tumuza afite titre nk'iyi inye gute aja mu bintu nk'ibi ivyo bavoye ivyo abantu batabi abantu barumuguraze akazi konvoyere ngene kazwi mugabo je nafise target nafise aho ngomba kuva naho ngomba kuja nafise objectif navuga ati bien toshaka kuba umushoferi nafise yo target navuga ati je nkene gutanga ubuzima bw'iwanje ntaravye hariya yego ca ndagenda turana wa mugenzi turabana nkora ku modoka yiwiwe uva vyari na avantage niniya ukora ku modoka y'umu boss mukorana mu kanararana donc byaba n'icubahiro niko no bifata ko Imana yansoye mu nzira nziza turabana ngirageza uburyo bwose nja kondera peme ndapasa nk'abandi ndayironka chansokera no kuri ya modoka yiwe ntango gushefe kuri ya modoka yiwiwe urumva Imana biramfashije gutyo wa mama rero baze kumva ntanguye kuja mu izo nzira zo ukonvoyere mwana yananiranye yataye indero yagiye muri kakazi ko abantu barumogi uho yananiye muri famille abantu bose bagahagurukira rimwe n'abatahora bagico bavuga aho musi baca baza kuvuga batazi ubuzima bayimo batazi ingene urazi imiryango tubayimo ingene imeze mugabo jewe ndaraba hirya ndumutima mwe ndavuga ati jewe nzi objectif yiwanje nzahondi nzi naho ngomba kugera ndavuga mu ubwo buzima imipambano myinshi ndapambana gose mu nyuma mujama imodoka iza kugira ikibazo irahagarara ndo nkunde arampa imodoka donc bandaho umushoferi turacari ngaho nyene biko bisa kwindi point idasanzwe hama rero ivyo kuba umushoferi navyo vyagenze gute vyarakoroheye ku umushoferi ntivyangoye sinovuga ko vyangoye cyane ofete intambwe ya mbere yari goye gutera yari intambwe yo kuronka akazi kuko ngoye donc maze kuronka akazi kuko ngoye nakubwiye ko nacenda gahabwa na mwene imodoka dukorana na mwene imodoka mu nyuma mbana na mwene imodoka donc twazikora na mwene imodoka uko yamaze kumenya ubuzima ndimo wewe namaze kumwiganira ubuzima ndimo ngene mbayeho ngene nakuze donc inyuma y'ivyo yahora mbona canke uko yahora mbona nuko yaranyumvira ndamubwira ubuzima bw'iwanje nkayeri ngene bumeze donc acarambwira ati nta na kimwe je tuzobana kandi ntaco nta kimwe ntazogufasha je nshoboye acaramfasha ndiga imodoka mwizo zitoroshe nyene mu nyuma rero nari ndaja gupasa permis nk'abandi acambera umuvyeyi mwiza acama ya modoka nyene ndayikoresha donc no kuvuga ngo nawe mukovere ku iyo modoka canongira nsohoka nyonga iyo modoka nyene donc bo mushoferi ku iyo modoka ndakora ku iyo modoka ko abantu bakubona abandi ba boss bakubona mu bwizigirwa aho tukiri ngaho nyene babandi bavuga ngo ugiye gukora ngo umwuga w'abanyarumogi bakubonye uvuye muri uri muri babibonye gute nyene rumva muri societe ndundi ukuntu bimeze abantu baravuga cyane iyo uri mu kibazo iyo babona ikintu nyene kitatifuza mugabo iyo uri mu kintu nyene bababona batazi ngene abandi bagishize ko ntaco bakubwira mugabo iyo uri urakurikirana uvuga abandi barakubwira yani sawa wewe wateye imbere courage aba mama bakuze canka papa bakakubwira
ukabona ko biryohererewe bakubonye kandi ube bashobora kubibwaniriza n'abana babo bakavuga ati abanaka murangana rabo ariko arakora akazi wo ricaye ngaha muhira nuko nyene biba bimeze hama rero mu nyuma ndakora undi mu boss w'undi modoka yumaze guhagarara kubera ibibazo vy'imodoka yagize ikibazo ca moteur donc indi modoka nkoresha mba mu bwo buzima mba umushoferi no musidasara umushoferi fise umuryango ndi umupapa w'abana babiri iyo kenshi abantu bahuye n'izo ngorane kenshi baratinya gufonda famille bivaye n'izo ngorane nayo masikatrice we vyarakoroheye kabisa gushinga urugo rwawe novuga yuko hani jewe ibibazo nagenda camwo ntivyabaye ibibazo binkomeretsa ku buryo numva yuko hari ico vyombuza canke ivyo ariko byagiye birantera intege mu buzima ndaba ibyagenze nabi mbona ukuntu noshobora kubikosora muri kazoza kiwanje donc mu gukura ko wanje baze kubona nyine maze gukura ndiko ndodera amafaranga ndabona ko mfise akazi cinimvira kugira umuryango donc sinigeze nimvira ahubwo niyumvira gute umuntu twobana yo bameze gute narimvira nyine ko numva shaka umuntu antahura anyumvira ndamubwira ibibazo by'abandi naciye mu ngene meze akavyumva Imana iramfasha nyine yabinkoreye uko nabisavye Imana izo umuryango mufasha twumvikana tuwihuza ko neza tubanye neza Imana irafise ingene ihoza amarira umuntu cyane rwose kabisa biriko biza kwindi poem idasanzwe urateye imbere mbega nk'umuntu asenga kandi yemera Imana wa warasubiye kuba hafi cyane umuryango abavyeyi uwo muvyeyi Imana yagusigiye ubundi mu maratre mbega ubucuti na wewe hamwe no mutwe wawe bimeze gute mbajije ikibazo gikomeye cyane afite hari ibintu babigoye kugira umutima w'umuntu n'inyama umutima yarambabaje cyane kandi yarankomerekeje nabaye mu bitoroshe numva nyene mengo biragoye kuko hari byinshi byagiye birabaho hari ibintu byagiye biragurishwa by'itunga ry'umuryango abantu bakambwira ati bijyanye bikweragurishwa kubera iki nkavuga ati ibintu sino bijamo kuko sinzi iyo byoherera urumva haba ari ibibazo byinshi amatungo vyo wawe yaronde hari Passer sangira gushira nka parcelle baregurishije donc byasaba ko participa ugira ikimuga komenzi aho ndi nico nifuza nkavuga ati ibintu bishobora kumitana bishobora gutuma ntabona ejo hiwanje reka ndabireke naco nzorondera vy'iwanje novuga ko Imana yafashije nkabibamwo mugabo kwico kibazo mbajije no kuri byarangoye kwakira cyane kumva yuko wa mama ubuzima ntibukiri bwabo ni nawe nyene wa muntu byavuye bivana umupapa aragenda amaze kushika ko objectif yiwe sinzi cyari camuzanye ngira ngo hari ibintu kanaka nk'itunga canke nk'ivyo byamuzanye maze guhera wa wundi ari mu buzima nyene busanzwe donc arampamagara akamvugisha nkumva nyene kumwe gose ndamwitaye mugabo unye udashimana nanje ko nashoboye kumurekurira ubu turaganira turavugana ari kibazo afise ashaka kumbwira ati ndafise ikibazo ndaba ko ico umfasha maze kwifata nk'ibisanzwe donc ubu nayifashe nka experience y'ubuzima naragize nayifashe nkuko ari byo bingejeje aho donc inguvu nkoresha no munsi effort ngira no munsi mara ko nabikuye muri byo bibazo naciyemo ukuvuga byo bibazo ubu ndabiharura nk'ibisubizo no bandi mu muno kuno munsi ko biza kwindi poem idasanzwe umuntu yumvise ibintu waciyemo haro benshi bahungira mu mogi bakaja mu nzoga nyinshi ako twe wewe umuntu yumvise parcours yiwawe ntiyigeze uhungira mu biyovyabwenge ubu hari abana benshi bariko baraba mu ibi bintu gasanga bagiye mu zindi nzira nike kintu babwira we nike kintu cyatumye utaja mu izo ngeso mbi malgré ubuzima bwe bari kurabamo ico mbaje n'ikibazo gikomeye cyane donc biragoye cyane mu bibazo nk'ivyo bisaba umutima ukomeye bisaba sinzi ngene bivuga kuko urumva kenshi usanga kubera umutwe w'umwana bakiri mutoya ari mu bibazo bimusubye ubwenge donc usanga agiye gukurikira abari hafi yiwe abamwegereye bariko baramwitaye bari mu zitari nziza donc cyo bahanura no kuvuga ngo ibibazo umuntu arimwo ntabwo ibibazo ari bihoraho ibibazo birabaho bigahera nko gihe cyo munezero kidahoraho cagiye cyo mahoro kitahoraho n'igihe cyo mahoro nticama donc no vuga ati umuntu ushaka kuba mu kibazo hari abana benshi batagira abavyeyi batunzwe na ba maratre babo ba mukase wabo kuvuga ngo ico no bahanura no ko nimba afite objectif nimba afite ikintu bifuza gushikako nagerageze gukora igishoboka yiyumvire kuva mu ivyo bibazo abibemo neza kandi hama ntafate inzira mbi ahubwo arabe inzira objectif afise arabaho yoshika yihe inguvu zo gukora ihe pene yo gukora kandi akora ibimwegereye vyose igishoboka cyose ashobora gukora kugira ngo ashike kuco yifuza ibibazo ntibihoraho
birahera inyuma y'ivyo bibazo nibica bigenda gute ntiwice ubuzima bw'iwawe kubera ikibazo kiro uriko uracamwe ariko ahubwo ico kibazo kubera experience nkuko nanje no musi mvuga ati nkoresha ingufu mbaho nzi ko jewe inzira yo wanje nayo trashije aje ntigeza kwigwanira donc biguhe effort biguhe ingufu zo gukora ntuje mu biyovyabwenge ntuje mu bintu bikononera ubuzima bw'iwawe kuko biyovyabwenge ujya mu maratere wawe nimba afite abandi bana rikarabarera wewe uri mu biyovyabwenge wa muryango wawe ari wizeye wewe papa wawe yagusize mama yagusize ntacu uri kurabona bazokwibukira ko abana bazobabwira ati nanefse papa donc umuryango uri kurahona uri mu bibazo gerageza wige kubana n'ivyo bibazo hama wige kandi kubivamo biroshe kubivamo kweli kubivamwo ntivyoroshe kandi ntibigoye ibintu byose bipfira mu vyiyumviro canke bigapfira mu migabo n'imigambi muri objectif y'umuntu burya uko umuntu kwese ari arafite objectif afite ico urimo nico ushaka gushikako to kugira ushike kuco wifuza si ibintu wiyumvira wene bice biba ariko ugwana n'ingwano nyinshi kugira ku ivyo bintu no kuvuga ngo rero mu bibazo uragwana nibisigura ngo bice bikunda mu uwo mwanya nyene nkuko nakunda kubwira je parcours yanje byabaye ibintu birebire byafashe umwanya munini iya ariko nagerageje inzira zose ukuntu bivamo to kuvuga rero ngo gukemura ibibazo sugufata inzoga nyinshi sugufata urumogi canke itabi gukemura ibibazo no kuraba ico ukora cyo kwinjiriza donc uburyo kuko ikintu cambere wana gikeneye mu gisagara cacu canke mu gihugu cyacu kugira ngo urabe ko wova aho hantu ntibimvire kuja mu ibarabara yego hari abana bari mu ibarabara kwera ivyo bibazo vyagiye birabashikira ariko ufu muvuga ati reka ndabe umuntu ufasha nimba ngenda kumumesera impuzu nimba ngenda kumukorera ibikorwa byo mu rugo angaburire umunsi umwe uveko canke ibiri ejo ubujya mu nashaka kubona ico ushoboye canke icumaze akaraba ikinda gukorera donc imana ifite kundi kuntu iriki yabigenza mugabo bivanye wewe nyene na direction wafashe nuko no bivuga biba bivanye na direction wewe wafashe kubiza kwindi point dasanzwe iyo tuko turakora ibiganiro nk'ibi ntimwibaze ngo ni kugira ngo umwanya uburagenda ni kugira ngo bigire ivyo bitwigishije canke nabikomeze abo biriko barabikurikirana ubutabibayemwo ufise abo ubona ko ahandi biko biraba canke ugasanga ufise ikindi bizofasha bikubiza kwindi point dasanzwe ico gihe watubwiye ko ikibano kikwegereye cyane arico cari gize ubuzima warubayemo abakure ntaco bari babizimo bega ikibano kirashobora gufasha kugira ngo umwana ntagire birashobora gukunda yuko umwana atagira izo ngorane mu gihe ikibano kimwegereye ego naho mbona mu kigiye turi mu mengo ntivyoroshe ariko nari ndashimira hari ababanyi cyane cyane situ urana abantu b'abamama nibo bantu babagira ikigongwe cyane canke bagira umutima woroshe hari amama b'abanyi uko biri kose ashobora guhamagara nimba abona yuko umengo ntiwafunguye agashobora kugaburira nimba abona kuba bivanye na effort abona ugira akakuganiriza akubwira ijambo rimwe abiri iryo jambo rigatuma uva ngaha ukegera imbere burya umuntu aguhaye ikintu simaka uguhaye amahera canke iki ari umuntu ashobora gutekerera ijambo akakubwira ijambo ati urifata gutya canke uravyakira gutya bikakwegeza imbere no kuvuga ko kujya bavuga ngo umwana suwumwe ikibano kiyafite ikintu kinini giterera mu muryango canke giterera kuri societe kuko urumva umuvyeyi umwe yashobora kwanka canke ivana umwana umubanya akagarura akavuga ati inzira ufashe siyo ihangane ejo bizogenda neza niko navuga ko mu kibano ababanye hari ikintu kinini abafasha mu buzima bwa Misi yose watubwiye yuko ari kwishure ukavoma ukagira ubwo buzima bwose ariko natubwiye vyagenze gutegura uhagarika ishuri guhagarika ishuri rero vyavuye ku buryo bwo kuri ishuri fete ujya mu mama ntiyarazi ishuri carico ntiyarazi donc agaciro k'ishuri ntiyarazi carico donc babi ibintu bisanzwe kuja ku ishuri geze kuja ku ishuri saje minervare ukabona nandi naye niga muri privé niga ibintu bijana existentiel muri privé bisaba uburyo urumva nkabona minervare agoye nta yindi nzira mbona yo kivako naye novuga ko nabigizemo amakosa kuko urumva nta muntu ubona arabiganiye ndabibwiye niko kunyene uri mu buzima bwa wenyene wigunze atawubwira imvyo bibaye nyene yo kudabandanya ishuri kubera ko urumva byari bigoye uwo wizeye ubona uri kurakora byo bikorwa byose kandi urana ko ari karinjiza amahera arahari nta kusuba ukabuza amahera mu ukabona ko gusaba une fois deux fois trois fois minervare barakwirukanye basuya kwirukanye umva ko bitaba byoroshe kugira ushoye kubandanya ishuri navuga mugabo na jewe harabona nari gushaka kubibwira bagashaka kundihira ishuri ivyo ndavyemera ko ndafise mu ruhara nubona nabigizemwe mugabo nabaye kutabwira umuntu kutamwigana Eva n'igikomere umuntu afite umutima inzira biva mu nzira guhagarika ishuri ivyo bintu usanga umuntu yakuze avuga ati jewe vyiwanje ntibimenyekana siniyararaze uko nyene byagenze ko biza kwindi point dasanzwe kino kiganiro kizobona abantu benshi ndavyizera niye manuro ohereza
ugwaruka rukora dukurikirana ugwaruka guno munsi impanuro bahereza novuga ko ugwaruka nitunga ry'igihugu ugwaruka igihugu kiba kibaziye ibintu byinshi mvuze ko itunga ry'igihugu siko uvuga ngo uzo wa president ngo uzo wa ministre ico uri kurakora cyose mu gihugu uri kubinjiriza igihugu n'umuryango kandi wawe ukinjiriza igihugu ico no hanura ugwaruka guno munsi novuga ko ari kugerageza gukora cyane kugerageza kwibako kugerageza kumenya gukora donc kandi rero n'ubuzi bwaragoranye gahere ubuzi buragoye nka urana uri gukora wawe ni vyiza ko washe gukereya ugakora wawe donc umwe wese agakora kimwegereye urabigisha icufise motara ico ubona kikwegereye kuko urumva no gukenera kugufasha ari abantu benshi ngaha ushaka kubarize ufise master ufise doctorat umuntu akabura aho yoguhera kugira kurondera akazi kuko azi nivu ufise azi titre ufise ntashaka kubwira ngo ndakugurira imodoka uje gukora ntashaka kwiyumvira ngo ndakurondera akazi muri societe kanaka aravye salaire kuko azi mugabo niyo wafata wewe ukava muhira ugatera intambwe akabona ico uri kurakora atarakwiyumvirako ashaka kumva nakandi kazi akubwira ati ko nabonye kajya kazi agakora kumbe ndamamagaye ngaha anye bahembaye amafaranga kumbe ugakora naka muga kubera ko yabonye intambwe yawe ya mbere wateye uvuga ati ugwaruka no hanura gukora kugegeza go kugwanya amarigara abantu benshi kugendana kugira mu bantu nkuko papa yamano yambwiye ati abajya abantu bose mugendana ntimamungana papa yarambwiye iryo jambo bajya abana bose mugendana nari nkiri muto yacana yambwiye ati bajya abana bose mugendana ujya ntimungana tavuga ko itangana papa kandi bajya nakaturigana ntimungana kuko ujya afise mukuru wiwe bijya yari gukora bikora mukuru wiwe nawe ni uri mukuru kandi nta muto yawe ufise byose ni utiza kubikora sigura ngo wowe ntushaka kwitwara nk'ujya anye novuga ati rero nshaka indico kuvuga ngo umwe yirabe ku gatoki wiwe mwese arabyo atiza gukora kandi ukora ibikwiriye mukindana n'urwaruka no gukora amakomfuko ugakora ubuzi buragoye ariko create akazi kora ibyo ubona bikwegereye gusa urabe ico bikwinjiriza gusa urabe kuteye intambwe imwe gusa ibe ntoya mugabo vuga ati navuye ngaha nakoze ikinyi yari gwaruka gushinga guhira amashuri bakora akazi abantu benshi bagaya agenda gakora akazi bya gardenage by'ubusiti benshi barabigira ngo ne bya ruguru nari nakoze akazi konvoi havuga ko akazi k'abantu batagira indero abanwara umogi ariko nticabuze ko nshobaka gukora na discipline je nka avance isigwa ko nawe washaka gukora kandi kazi ubona ko abantu bagaya mugabo ukagahindura professionalisme donc we warize no guhindura ibyo ariko barabikora kubikora nk'uwize nico no hindura guhindura mentality guhindura ivyumviro ugakora utisunze icuri canke ico wize kwiga ni vyiza ariko kwiga ntibisigura akazi ni gukreye yuko ukoze akazi ukagakreya cyangwa ugakora akazi abandi bari kubakora nabi niyo herekerekana ko wize mugira uko bakora ikindi abandi bakora nabi ko ikora neza nimba abashoferi bamwitayo kanura umugi genda ukora akazi k'ishoferi nk'uwize wihe titre nk'uwize no mukiriya ari hagindari mu modoka avuga ati ujya muntu ntadutwara nka babandi ntavuga amajambo nka yababandi ubwo nico navuga no kuvuga ngo professionalisme mu biriko birakogwa ubona ko bikogwa nabi we warize genda ubikore neza Uimana yaraguhereza gihe utwara kamyo kabisa. Yego kabisa ubu. Prido dipine. Yego. Mzee. Imana ngo si Yohani. Yego ndabishimira Imana ni ibintu bitoroshe byose uko nakubwiye biva kwa kundi wigumya ukitwara neza ku bandi. Kwitwara neza ku bandi, kubaha abagenzi, kugira abagenzi kandi ukabubaha. Novuga ko kuva ntangwa gukora nta muntu muri famille yari gandangira akazi, nta urigira amana akazi. Uzi bwose nagenda burangirwa n'abagenzi. Babona uko nifasha ko nitwara. Cyangwa mu boss avatiri kandi ndakurondera hantu cyangwa ndakwa kubera iki babona inyifato yawe ngene wa avance ico novuga ndagishimira Imana ahanini ico no shimira Imana avuga ko aho narindi naho ndi no munsi ifise umuryango ndibeshijeho shobora kubeshaho nabandi ndabishimira Imana tuma duse n'abasozera niki kintu cyagikene tuva nga tutavuze akamutera abavyeyi abana tukababwiye ni cyakindi kintu wiyumvamo uva ngaho tuva ngaho tavuze kintu nogenda ntavuze na cyane notira kama abantu baba mama mere ku bakobwa kuko abakobwa nibo baba mama bejo hano hari kibazo zina ribijyaje ku mama bitwa ba mukase umuntu umuntu w'umukobwa cyangwa umuntu w'umama cyangwa umuntu w'umukobwa atari bakugwiwe cyangwa umuntu w'umama no musi ari mu yo situation irevre ndazi hari n'abana bagorana mugabo no hanurura yuko ugiye mu rugo ugasanga rurimo abana abo bana baha agaciro kuko umuntu wese azi uno munsi nejo hahise mugabo ntawuze ejo hazoza gerageza ukora igishoboka ntibikuveko ibizokwanka bitakuvuyeko inco no hanura abantu b'abakobwa hankino hanura abantu b'abapapa nabo nimba ukiriho umwana akaba atagira mama wiwe
uzi yuko situation y'abamaratre ingene imeze gerageza uha umwana umwana umuganirize akuganire biye bibazo agira donc mutari kumwe kugira ngo we nawe ushe gushira ujya mu mama ugishusha kumubwira kuko wewe ijwi ryawe rirumvikana gusumba ijwi rya mwana cyo no hanura cyane cyane ko abapapa we kutabana babo bazi ko bafite umuvyeyi umwe wundi atari hari kandi abandi ba mama nabo n'abakobwa bageze bitwarike abana babafate nk'ababo mufate nk'uwa kuko ushobora kuvyara abana batatu ugasanga hari abandi batatu bamwe batatu akaba aribo kugirira akamaro gusumba bamwe wavyara ico nico abantu benshi birengagiza nibaza yuko je dosakaje kubivuga ni benshi bafite ibikomere nk'ibi ni benshi babaye mu buzima mugabo nibaza yuko kuba kajyo keza ko ukebura acha kuvunira urugohe umuntu w'umama cha umuntu w'umukobwa atari bakiguye mugabo bishobora gushikira ni ibintu bisanzwe birabaho muzonga Misi yose kandi nibaza yuko bizokwamaho kuko urumva ibintu turimwo ubuzima si ubuzima buhoraho umupapa arafasha mu magapfa nibaza yuko uzobibamwo canke utarayibamwo canke ubirimo no munsi yogeze kamenya ibintu vyitwarako n'abana bari mu buzima ntibabere amananiza abana abavyeyi babo abo bitwa abamaratre nabo bagageze bitware nkuko ari umuvyeyi wiwe amwubahe akora ibishoboka vyose kuburyo ataco muva ko nawe nyene nije jambo no sozerera ko murakoze Jimmy ndagushimire cyane murakoze cyane nizere ko nikindi gere twamagana muzo twitaba cyane gose kabisanzwe bitaba merci reka ndabashimire mwese mwavyo murimo murabana natu gutamurera mugaza mbese biraragwaza ariko mukabona mutorwa rukundo kuri mukura Juste Gael cadre for more like black man shoni black benda kamera musaza nizere ko dufise ico twize muri runo rugendo shure bwo rumuvandimwe ndabwira ati umukabani dibiza vyose vyo kumufuko no kumubiri ko vyose birabaza ndabwira ati bye bye ciao la vista ula ushiro mushiro hushira none